ku kwezi societe yanjye yari isanzwe yinjiza amafaranga ari hagati y'ibihumbi 500 n'umuriyoni. Ubu mugabo kuva aho nshingiye ku Mbizi TV n'umugambi payeje ukadushigikira, iyo tujya kubiharura neza turabona yuko biri hagati y'umuriyoni n'imiliyoni 2. Nitwa Jean Bosco Ingabire, umuyobozi wa societe yitwa Bosco Media Production, ikaba ifise n'ishami rya televiziyo ikorera ku buhinga ngurukana bumenyi yitwa Mbizi TV. Ni chaîne de télévision en ligne igira promotion de l'entrepreneuriat, no kuvuga ishira habona bimwe mu bikorwa biko birakogwa n'ugwaruka rwahisemwo kwishingira akazi. Rero muri societe yacu twatanguye ibikorwa byo gukora photography na videography, tukabona ko dushobora gukora ama video y'imanza zitandukanye. Gutyo mu nyuma turaheza turaza turakorana n'ama ONG, turaronka ama formation atandukanye, turaheza tuvuga tuti uko ubuhinga bwa none buza buratera imbere natwe tubona yuko twohindura. Niko rero kwiyumvira icyumviro cyo gushinga chaîne de télévision ari ntararonka umugambi wa payeje mushigikire, nanimvise amakamera adateye imbere yo ku rwego rutoye. Mugabo maze kuronka payeje twarashoboye kuca tugura kamera zigezweho n'amaordinateur agezweho. Gutyo kandi abakiriya barakomeje kutwizera, kandi byaratumye tugira inguvu n'ishingiro muri bya byingiro byacu byo kwishingira akazi, dukomera tukavuga tuti uno munsi turabona iyo turiko turaja. Kuko nimba navuze nti nzoshinga ikinyamakuru, si kintu kizohera ejo, kizokomera. Imbere ya payeje twakora turi babiri, ariko payeje maze kuza hariyongemwe abandi babiri, nabo mumba batatu baza baraboneka kubera ko ibikoresho bihari kugira ngo iyo akazi kiyongereye bakore. Inyungu nini cyane, no kuvuga nababwiye yuko twarabishingizi bakazi kandi byaduhaye gukomera, kuko murumva nk'ikintu tuko n'umunsi turi kuri televiziyo turazi yuko kwishingira akazi ari ibintu bibandanya biza birakurukura. Rero twe ku giti cyacu twararosa akazi, twaronka amafaranga, ubu turinjiza amafaranga, kandi n'abakozi dukoresha bararonka amafaranga, kandi dutegekanya kuzotera imbere gusumba. No kuvuga ku kwezi societe yanjye yari isanzwe yinjiza amafaranga ari hagati y'ibihumbi 500 n'umuriyoni. Ubu mugabo kuva aho nshingiye ku Mbizi TV n'umugambi payeje ukadushigikira, iyo tujya kubiharura neza turabona yuko biri hagati y'umuriyoni n'imiliyoni 2. No kuvuga iciyumviro cyacu cyo gushinga televiziyo cyarakomeye cyane, ku buryo n'ibindi byiyumviro byo dutesheje kugira turiko turabiheba kugira ngo bikunde dushiremwo uwo mugambi twipfuje wo kuzana imbonesha kure ngaha mu ntaya Muramvya ukomere kandi uje mu ngiro.